leta y'u Burundi yoba iriko irasaba kuja mu biganiro biriko biraba hagati y'igihugu c'u Rwanda na leta ya Kongo no muhari w'inkozi z'ibibi ibinywa amaraso vya AFC M23 imbwebwe za Sarambwe idoha Washington. Aya namwe mu makuru ariko arakwiragizwa kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 17 ukwezi kwa 11 uyu mwaka turimwo, aho biriko birakwiragizwa bavuga ngo leta y'u Burundi iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo barabe ko yoja nayo mu biganiro biriko biraba hariya idoha ni Washington bihuza Kongo n'u Rwanda. Ariko ibi bikaba ari binyoma vyambaye ubusa, ahubwo nagomba ngire ko ndababwira ko izi ari inkinamico, ari agakino bariko barakina u Rwanda ruriko rwakina n'uyu muhari wago wa AFC M23 inyuma yaho ngo bakoreye inama mu muji w'Igoma Goma, imwe mu bisagara vyigaruriwe n'izi mbwebwe za Sarambwe, bariko bari gukungene bokuri igisirikare c'u Burundi mu burasirazuba bwa Kongo, aho leta y'u Burundi bice mu gisirikare cayo FDNB babereye umururazi, bakabera imbiri bindwi, bakabera intambamye imigambi yose y'u Rwanda na bampatse igihugu basanzwe babufashe mu mugongo, basanzwe bakorana. Bakaba barabonye ko nkuko nabanaye babwiye nta gihugu na kimwe yaba ONU, yaba leta zunze ubumwe za Amerika, yaba Union Africaine, Union Européenne, ubumwe bw'i Burayi n'ubumwe bwa Afrika bushoboye canke bushoboye kwiha uruhusha bwo kubwira no kwandikira leta y'u Burundi ngati ni muve muri Kongo, aha ni mu gihe atari bo babatwaye hariya mu burasirazuba bwa Kongo kugarukana amahoro no gutabara umubanyi. Ibi nayo babwiye kenshi ko bidashoboka ko bandikira leta y'u Burundi kuvayo kuko sibo bayihamagariye. Ibi navyo bikaba Burundi na Kongo babifitiye uburenganzira bwo gusinyarira amasezerano yo gutabarana canke ubufatanye mu vya gisirikare. Igituma rero basanze Uburundi kuja idoha canke Washington vyoca biba umuzi wibuye, ahubwo vyokonona vyose, vyokonona n'intambwe bageze ko nuko ari ibi bikurikira ngiye kubabwira. Uburundi bwa mbere nkuko baje kubibabwira buvuga canke bisanzwe bizi ko Burundi buri muri Kongo kubwo ubutumire bwa Felix Tshisekedi umuyobozi canke umukuru w'igihugu wa RDC. Aha bukaba bwagiye kugarukana amahoro no kuzimya umuriro w'umubanyi, nkuko nama nababwiye ati umugabo umumwera ubwanwa bwaca akakumwera ubundi. Nkaca ngaruka ku gihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda naco kikavuga ko gifise ibituma bigira nko kuri bitatu kiri mu burasirazuba bwa Kongo: kwica, gusahura, gusambanya, gufata ku nguvu, eka no kwigarurira ubutaka bw'inyuma y'imbibe zizwi n'amategeko. Bimeze gute? U Rwanda ruvuga ko ruri mu burasirazuba bwa Kongo kuja kuvuganira canke kurenganura umwitwa ko ari umukongomani w'umugwandofone. Umukongomani avuga ikinyarwanda, umututsi w'umukongomani avuga ikinyarwanda. Iyi yari motif imwe bagiriye ko, ariko bagiye gusanga barihenze. Mu nyuma barashiramo dosiye y'abanyamurenge, mu nyuma baca bashiraho dosiye y'ubwirinzi no kuja kurondera uwitwa ko ari FDLR. FDLR nkaba nababwiye ko n'ubundi bibamenyeshe ko FDLR ari umuhari wavutse mu mwaka wa 2000 inyuma y'imyaka 6 icitwa genocide yakorewe abatutsi kibaye inyuma mu mwaka wa 1994. Rero u Rwanda rwemeza ko FDLR yakozwe na bamwe mu bahoze ari abagirizwa na bamwe bagirizwa nako murantunga genocide ya 1994 n'abandi bagiye bariyunga nabo, kandi bakavuga ko FDLR ari obstacle, ari kibazo ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Arico gituma bideplashije bakaja mu butaka bw'ikindi gihugu ngo bagiye kurondera FDLR motif itariyo. Aha rero bagiye kuvyiga hariya Igoma uko bari bicaye kose, gusa abari bariyo nezina ku ruhande rw'u Rwanda
ntitwabamenye neza abo babagiye baserukira Paul Kagame, ariko hariya hariyo ba Sultan Makenga, ba Bisimwa n'abandi benshi biga kukungene bota mu mutego igisirikare cy'u Burundi canke leta y'u Burundi kugira batebe barabe ko yoba bisa yokinjura, kuko ndabibutse ko yarabananiye. Ica kabiri nuko bagerageje guca mu nzira zose batuka igisirikare cy'u Burundi, baragerageza guteranya igisirikare cy'u Burundi bacishije no muri ba Pacifique ninahazwe, batanga amatangazo y'agasakisaki ko abasirikare b'u Burundi bako barapfa ku bwinshi, aho imiryango ngo y'abarundi itariki irabona abana babo n'ibindi byinshi by'ibinyoma, ahubwo bavuga bacurika ku makuru y'ibiriko biraba ku basirikare b'u Rwanda n'abavyeyi b'u Rwanda bariko baratakamba babaza leta ya Kagame y'inkotanyi RDF iyo bariko barabashirira abana babo. Inyuma yaho baboneye ko iyo strategy idakunda, baciye bazana strategy y'abanyamurenge. Baravuga ko abanyamurenge leta y'u Burundi bice mu gisirikare cayo FDNB boba bariko barategura gukora ihonyabwoko genocide y'abanyamurenge. Ibi navyo bikaba bitagira ishingiro, kuko nushoboye kuvuga ngo bakora barategura genocide y'abanyamurenge mu bayiteguye utarimwo, muri ayo manama yo kuyitegura utarurimwo. Ibi ni binyoma, ni ibintu udashoboye kubwira umuntu cyangwa utabwiye kubwira isi ikumve. Inyuma yaho barateguye imyigaragambyo biyamiriza ngo igisirikare cy'u Burundi kive mu duce ngo coba kirimwo, vyavugwa ko kirimwo za Mikenke, Minembwe n'ahandi, mbere bakanashirako n'akabirya canke agasunuzo ngo igisirikare cy'u Burundi cabagose, kibabuza kurya, kibabuza gusuma, kibabuza gusenga, kibabuza kwiga, eka kibagira imbohe. Ibi navyo bikaba vyagiye biravuguruzwa n'umuvugizi w'igisirikare cacu Baratuza twemera kandi twubaha, aherutse gushikiriza umuco ku bibazo yagiye arabazwa. Ngira twese ayo makuru twayaronse. Inyuma rero babone ko strategy zose haba guteranya igisirikare cy'u Burundi n'abarundi vyase, guteranya abarundi vyase, kusohora igisirikare cy'u Burundi bacagirije genocide atawuri karanavyumva mu bihugu mpuzamakungu, gukina inkinamico y'imyigaragambyo mu Minembwe babonye ntaco bivyaye. Ubu bariko bariga ngo kungene buhamagarira u Burundi i Doha canke i Washington mu biganiro biko birahuza igihugu cy'u Rwanda na leta ya Congo hamwe na AFC M23. Aha rero niho bagiye gusanga ari kibazo kiremereye cyane. Ndaje reka ndaba bibasigurire. Ikibazo ca mbere kica kihaba nuko leta y'u Burundi mwibuke ko nayo nyene ifise canke ifise susi canke nayo nyene ivuga ko ihangayishijwe n'umutekano w'abarundi n'igihugu cacu muri rusangi, mu gihe hari Red Tabara yavyawe, yacuriwe, yongera iraregwa, yongera ironswa, iragaburirwa, bayiha inyigisho za gisirikare, babambika impuzu za gisirikare, ikabatako babaha n'ibikoresho vya gisirikare, inkoho, bongera babatwara ku murongo w'urugamba. Red Tabara yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nayo ikaba iyagirizwa mabi menshi cyane mu kwica abanyamurenge, mu kwica abatutsi. Ndabivuga uko biri, ndazwa muca muza ko ndavuga ubwoko oya, n'u Rwanda niko rubivuga, Kagame niko avuga, Olivier Duhungirehe, James Kabarebe, Jean Damascene bose bavuga ati twagiye kuvuganira umututsi. Aha rero ni mu gihe Red Tabara ari igikoresho cy'u Rwanda mu guhonya abanyamurenge bajyanye no gumva batakamba, hanyuma kikongera kikaba n'igikoresho cyo kuja kwica abatutsi batavuga rumwe b'abanyarwanda bari muri Kongo batavuga rumwe na leta ya Kagame, eka no kuja guhonya zina munyarwanda, umuhutu n'umukongomani ari mu burere barimo. Red Tabara ikabikira ko ibikorwa bigayitse kandi bazoza kwicuza mu nyuma. Aha rero Uburundi buravuga ko Red Tabara ifise umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi, kudurumbanya, kwica no konona ibijanye n'itunga ry'igihugu cyaho ciza cy'u Burundi. Aha bakaba bafatanije n'u Rwanda. U Rwanda nako akaba ariyo Red Tabara, u Rwanda kandi akaba ariyo AFC M23. Urumva uko twobivuga ari nka bitatu
nk'uwovuga ngo si bimwe. Ibaze rero bafashe Red Tabara AFC M23 n'igihugu cy'u Rwanda kuko gisanzwe gifise objectif ya empire hima balkanisation, bagaca batera igihugu cy'u Burundi. Urumva ko Burundi butegetswe kwama buri magabo, na nico gituma mwumvise imvugo z'indongozi zacu z'u Burundi zagiye zirabigaruka ko incuro nyinshi. Aha rero baca basanga ko Uburundi bugeze Doha nabwo bwo kwavansa ivyo nyene, ahubwo bigaca bituma bajayo ku muvuduko udasanzwe nabo kuja kurondera Red Tabara. Bagiye kurondera Red Tabara, ndabibutsa ko Red Tabara ariyo AFC M23 bariyunze ku mugaragaro, ariyo twigwaneho bariyunze ku mugaragaro, ariyo FNL yanza bampema, neka ariyo RDF, ari izo nkotanyi, ari go Rwanda, ariwe Kagame n'abamukikuje bose bari hiyo mu burasirazuba bwa Kongo. Murumva ko iyi projet icipfa kuko abarundi nabo baca bashira imbere ivyo mu masezerano canke mu biganiro biriko birabera i Doha ni Washington. Ibi biri clair, natwe turi muri Kongo canke tugiye muri Kongo kurondera Red Tabara. Ikindi naco nuko batobwira igisirikare cy'u Burundi ngo va muri Kongo. Ntibashoboye kubwira igisirikare cy'u Burundi ngo va muri Kongo kuko n'igisirikare cy'u Burundi canke leta y'u Burundi uko ndavyiyumvira canke uko ndabibona nabo boca bavuga ati u Rwanda niruve muri Kongo kuko ruvuga ko rugenda kuronderayo FDLR, natwe twagiye kuronderayo Red Tabara, hagaca habaho bras de fer. Nico gituma Uburundi bategetswe gukora ibishoboka vyose, ahubwo banevite n'abarundi ntibagire niyo ndoto yo kuja gusaba ngo baje muri mu biganiro vya Doha na Washington. Aha musanzwe muzi ko bica biremera. Aha hakaba hariho n'ikindi kivuga ko bagiriza Uburundi ko aribwo ngo bucumbikiye canke buzoca bwakira ngo FDLR, mu gihe bazi ko ivyo basavye ko FDLR yosubizwa mu Rwanda, ngo bakagira ivyo bita integration sociale, bakasubizwa mu buzima busanzwe, bakigishwa bakabana n'abanyarwanda muri rusangi. Ngo mu gihe nabo bitoshoboka ngo nta indi option leta ya Kongo yocirungika aba FDLR mu Burundi, mbere bakabana natakona bakongera bakanavuga, sinzi ibiganiro mwagiye muravyumva vy'agasakisaki bavuga ko FDLR iri mu Burundi, abayobozi ba FDLR baje kungo mu Burundi n'ibindi vyinshi. Mwaravyumvise ibiganiro vy'inkinamico no kwambika ibara leta yacu nziza, igihugu cacu ciza c'u Burundi. Aha babivuga uko mu gihe ikitwa mu FDLR ari citwa umuhutu. Ndavuga icitwa umuhutu kubera mu FDLR yagirizwa gukora genocide y'umututsi, bisigura ko atari umututsi yakoze genocide y'abatutsi, ahubwo bavuga no umuhutu yakoze genocide y'abatutsi. Aha nabo bagaca bavuga ati FDLR itegetswe kugira base arrière mu Burundi kuko babona ko bongera bakanavuga banabashimangira ko igihe leta y'u Burundi ibice 90 birenga iyobowe nibi bita ubwoko twashizwe ko n'abazungu majoritairement Hutu. Hagaca bavuga ati FDLR vyoyorohera ko yakigwa canke ikorera mu gihugu cy'u Burundi kuko ce sont des pays bantu nkuko yarikira korera muri Kongo. Aya n'amajambo n'amahypothèse n'ibindi vyinshi vyagiye binavugwa kandi n'ubu bakorera ko. Ni kenshi wakonze kumva ngo FDLR ngo iri mu Burundi, ngo bamwe mu bayobozi ba FDLR baje mu Burundi, n'ibindi vyinshi vy'iteka mutwe n'ibinyoma bapapira mu kuraba ko boba bararamutse kabiri, mu kuraba ko baba baratanze amamotife kugira ivyo bihugu mpuzamahanga bisanzwe bibafashe mu mugongo bironke navyo aho vyogera mu kuvuga ati ibiganiro biriko biragana bija ngaha, mu gihe u Rwanda rwagiriza Burundi, u Rwanda rwagiriza Burundi genocide y'abanyamurenge ubwo bagiriza Burundi, ariko ibi vyose akaba ari strategy mwabonye ko ataco zavuyemwo. Ibi rero nibigaragaza ko Uburundi batobwemerera ko buja muri ivyo biganiro vya Doha canke vya Washington biriko birahuza leta y'u Rwanda, leta ya Kongo na AFC M23. Ibi rero nuko biri mu gihe
abarundi bagiye muri ivyo biganiro vyoca biba umururazi gusumba. Ndababwira ko intambara ku rugamba umunyarwanda yumvise umurundi muri Kongo acika intege, ataba kirasa, ataba gifora inkoho, ahubwo asigara aratemaguza akimaza amaguru, kuko abavuga ati harajwe. Aha rero nariko ndababwira amakuru yo muri kino gitondo, igenekerezo rya 18 ukwezi kwa11 umwaka wa 2025, ni ku munsi wa kabiri w'akazi, ni umunsi wa kabiri w'indwi. Nkaba ndabipfurije igitondo ciza n'umunsi mwiza w'akazi ku batonda ku buzi bwa leta nkuko bisanzwe, mwubahiriza amasaha yo gutonda, n'abandi basanzwe bikorera ivyabo canke utwabo, ababosi babo nyene ubwabo, ati ababosi bigaba nabo nyene babanguke bakorane ubukerebutsi, ubwira bakore kugira nabo batere imbere. Amakuru muri rusangi nayo twari tuje kubabwira ko ivyo bariko baravuga ngo Uburundi buriko burasaba canke ngo buriko burakora ibishoboka vyose ngo buje idoha, ibi ni binyoma bariko barapapira. Nimba mutari bwabibone mukaba muvyumviye ngaha, ni mutege ndazi mumba mu magroup agenda atandukanye, muraza kubona ubwo butumwa canke mubone ayo mangambure, ayo majambo bariko baragenda barapapira ngo ibi navyo bakaba babivuze bisunze ikiganiro umushikiranganje w'igihugu cy'u Burundi ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, umushikiranganje Edouard, aho yari karishura televiziyo y'Abadagi yitwa Dewe canke DW, aho yagiye arabazwa ibibazo vyinshi bigenda bitandukanye kubijanywe n'igituma abasirikare canke leta y'u Burundi iri muri Kongo, kubijanywe n'ibiganiro vya Doha, Washington, kubijanywe na CIGR kuko yatanze ico kiganiro canke bakoze iyo interview ku tariki 15 igihe bari Kinshasa, niho yabajijwe ivyo bibazo, niho rero bakuye ayo majambo bongera ko bavuga ngo leta y'u Burundi ngo niho yoba iri kirasaba kuja idoha. Mu gihe yanishuye n'ikibazo bari bamubajije, akavuga ko avuga ati niko none tubona umwe muri abo bafitaniye amakimbiranire, tubona umwe muri abo badariko barahuza, bariko baranayaga idoha, arico gihugu cy'u Rwanda kitariko kiragaragara mu bikorwa muri ko murabahamagariramwo Kinshasa, aho bavuga ati ntimubona ko ataco bizovamwo, ataco bizotanga, aho yishuye avuga ko batazemera, bazokora ibishoboka vyose kugira uyo muntu yegwa n'ivyo biganiro canke nayo makimbiranire aboneke, yitabire ivyo yagenewe canke ivyo yahamagariwe, mu gihe atitavye bidafasha u Rwanda canke ngo bifashe RDC. Iyi nyishu rero kumbure niyo bogeye ko, kuko bumvise umengo Burundi bugiye kwiyemplika cane ku rugero rw'uko Burundi butazemera ko ibiganiro bipfa canke bikatishwa mu nzira muri systeme ya sabotage canke muri systeme yo gukwepa Doha na Washington, kuko bari biko barabona neza ataho biriko biraja, kandi atansinzi nimwe yabo irimwo mu gihe bako barasaba kugura aeroport ya Goma bakavyanka. Mwabonye communique ya AFC M23 bavuga ko leta ya Kongo ataburenganzira na bumwe ifise bwo kugurura aeroport y'Igoma, mu gihe iyo aeroport y'Igoma iri mu minwe agace irimwo kari mu minwe y'izimbwebwe za Sarambwe. AFC M23 ngo nibo bafise bonyene bafise uburenganzira bwo kuyugurura. Aha naho mu kiganiro twakoze ku mutaga wo ku munsi wa mbere ku igenekerezo rya 17 twababwiye ko ukunako no kwihenda, kuko ikibuga c'indege, uruja n'uruza n'indege bisaba communication aérienne, bisaba itumatumanako ry'amakuru ryo mu kirere. Ibi navyo amacentre de commandement nta nkeka kari Kinshasa, nta nkeka kari mu buce bubarizwa canke buri mu maboko ya Tshisekedi n'abamuyoboka. Ibi rero biragoye ko AFC M23 ba Bisimwa na ba Sultan Makenga boja ngo bakikubita mu gikiriza ngo nibo bazokugura aeroport y'Igoma, mu gihe nibisabwa ko aeroport
aeroport itangura gukora, harimo kurehabilita gusubiramwo aeroport kuko barayirashe bonyene ubwabo kugira bayigire futi iciba bazariere canke ibe headquarters, ibe ibiro bikuru vyabo nkuko bisanzwe bivugwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga bigenda bitandukanye. Bavuga ko na Kagame canke n'abandi bayobozi bakuru ba AFC M23 bashaka kubonana inama nyinshi bakunda kuzigirira igoma, batazigiriye igoma bazigirira mu gihugu c'u Rwanda. Uku niko biri kandi biruko. Aha twari tuje kubanyomoza no kubacira inkoni ku gishitsi tubamenyesha ko ari ibinyoma vyambaye ubusa, tubakurira inkoni ku gishitsi murantunga, tubagaragaza tubabeshuza ko bariko babeshera leta y'u Burundi. Nta mugambi wo gusaba canke gupfukama canke kwinginga ngo baje mu biganiro vya Doha, ahubwo naho vyoramuka bibaye nimwe muzobasaba kujayo canke abo ba mediateur baba ba Doha canke Trump nabo basangiye ico gikorwa ca mediation, nibabona bikenewe, nibabona ko bizingiye, nibabona ko point de gravité principale ari igihugu c'u Burundi arico kiri ntambamye. Kandi ubu FDNB ndababwira ko ariyo ntambamye nkuru, kuko indoto za AFC M23, indoto z'u Rwanda, indoto za RDF Inkotanyi zari zo gufata Goma, gufata Bukavu, gufata na Uvira, hama bakabikoza ico bipfuza. Mwarabonye amazina agenda atandukanye, Republique Katanga, Republique Kivu n'ayandi mazina menshi bari barategekanije kugira ngo baze bite Sud Kivu na Nord Kivu babigize igihugu canke un gouvernement parallèle ya Kinshasa. Bikaba byabataye kuwa amazi mu gihe leta y'u Burundi biciye mu gisirikare cayo ca FDNB baciye umurongo utukura, baravuga ati ko mwiyemera ni murenge ngaha. Bikarangira batanguye kudenishwa, batanguye kuza barakugwa mu vyari vyabo bari baragiye barafata bigenda bitandukanye. Ubu bakaba bamerewe nabi imasisi, Walikale n'utundi duce twinshi tugenda dutandukanye. Ndabibutse n'ikimenyetso kigaragaza ko bamerewe nabi nuko ubwa mbere bakiri ku rugamba rugishushe, bacambara ama infrarouge, bacambara ama antibare, bakiga amakorone befu, bagifise vya vyuma bibruya vyongera bibruya security, vya vyuma baririmba ngo n'ubwirinzi butandukanye bikorora amadrone n'ibindi bitandukanye, bakibifise bari abantu b'abagabo bari kubita mu gikiriza bakiyita intare zitarizo. Ariko ubu bavyambuwe, bakubiswe, baranozwa. Mwaragiye murabona n'amavideo amwe y'amadrone n'amafoto menshi y'abana b'abanyarwanda bariko barazira ubusa hariya mu burasirazuba bwa Kongo, n'abana b'abarundi b'intumva bananiwe kumva muri 2015 bahungira mu Rwanda, nako bataha mu Rwanda kwa boss wabo yababibateguje, arongera arabahenda batwara ku mirongo y'urugamba hariya muri Red Tabara. Aba bose akaba bariko barapfa bazira ukutumva n'umunoho n'amarara y'ubutare, agataka n'isi y'abandi. Ibi rero nuko biri. Reka kugira tubarambire, tubabwira ati umunsi mwiza w'akazi, umunsi wa kabiri mwiza, mwarahezagiwe. Twongera tubibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Fleury TV irahari ku bwanyu, na Ingoma magazine, ibiganiro n'ivyakomeza kuboneka ku bwinshi hose tuzogenda turabibacishirizako. Mwarahezagiwe rero. Ciao ciao.